ku kantu nibagashikeko amatongo abayafise batashobora kuexploita ku buhinga bwa none bayabake bayaha goodness sake. Urubahuka ukavuga ngo umuntu bamwaka itongo. Ese ubu bwoko bw'abarundi bava hehe? Umuntu wabaye mu gihugu kirimwo the right of property right ngo itongo nibari mwake. Donc nk'ubu jewe dufate ko papa afise itongo rinini agapfa agacarima. Mugari nsigiye nkaba ndakenye ntafise amafaranga yo kuririmisha. Ngo bace bari inyaka. Aho rero niwo muntu dufise yize yagenze amahanga yagiye muri za Chine za Australia za Amerika umuntu wese afise itongo adashoboye kurima neza adashoboye kuvyaza umusaruro adashoboye gukoresha ibya kijambere bari mwake. Oh man. You can't joke. No, ngenda kumvise naka twumva kuvuze ngo iki yashaza na matracteur menshi ubwo nyene gisata cy'uburimyi mu mwanya muto cyaciye gitunga igihugu kirahindura vyose. Je mvuga rero no mu Burundi ako kantu nibagashikeko amatongo abayafise batashobora kuexploita ku buhinga bwa none bayabake bayaha abantu bashoboye kubikora hanyuma bahamagara. Okay, umuntu afise itongo adashobora kugisubira ku buhinga bwa none. Nukuvuga ukende uhere Bubanza udaca ibitoki uza Rumonge uduge ruguru za Burutovu ugende ushike no mu Kayanza umuntu wese usanga ari kararimisha isuka atagakoresha ubuhinga bwa none iryo tongo ucuri mwaka urihe aba diaspora bazanye machine. Ego umujournalist nawe journalist wundi biga kubaza ibibazo waho yacumaza ati wumva ivyo atarakurenya gataya kazi na muntu wumva ivyo bifise sense d'abord ko umuntu magitongo ngo nuko ataririmye kijambere mukavuga ego i Burundi c'est theater